kuravuga ushaka tubwira yuko Frima Amical des Musiciens atayemera canke atemera ibikorwa vya Amical des Musiciens. Umbe sinemera ibikorwa sindabemera. Nta nubwo wemera kwibaho. Sinemera Amical des Musiciens sindabemera kubera abantu mbona muri Amical des Musiciens mbona mo Dingi arakora Dingi Rugamba yaragerageza kuduha ama information. Abasimbizi baje kunyungu zabo. Abo baje kunyungu zabo za Amical des Musiciens. Ubusuma kurya amafaranga kurya ibintu nivyo byabazanye hajya muri Amical. Ijya myaka 40 ya Amical des Musiciens wewe ntabwo bishigiki nabyo no shigikira none mu myaka 40 bakoze boke kuva tangurariye gushika bamaze kudukorera iki tubwira ati imigambi dufise Amical des Musiciens ni imaze kurongwa ni ibiki barageraje gusaba imfashanyo torakomye induru mu bantu uruzurabe post yanje ya mbere pendant 5 jours atari tabimana turasaba ifashanyo abengene vyogenda amahera basaba bamwiruke ko dijebe ajanwe muri Kenya ego mugabo n'abantu benshi bavyitabiriye n'abantu benshi donc n'abantu babikurikiranye cyane abo tuzi mu muziki na numwe yabivuze kwikina kintu na numwe yafashije kuitangazo ryavuye yo gufasha Gizebi na muntu numwe akeza net Amical des Musiciens aba journaliste bose abaririmbyi benshi na numwe yavuze ikintu kintu gushikaho Gizebi itabira Imana mugabo toge tubona ama post menshi rest in peace akeza net novuga ni imbuga ikomeye cyane mu Burundi mugabo igihe Gizebi agihari na link y'indirimbo yo yakoranye na T-Max bashize ku mapaji yabo mugabo yitavye Imana bacho baravuga ati uwo ni unafiki. Umutima usubiye gukunda none ndi mu rukundo nifitiye umwana yitonda atandukanya nisadunda nibirara achawa nitezoba wasema meniroga ye kwangu namba moja sitaki leta hoja acha waseme wanabwabaja. Hello to everybody. Mambo vipi wakunzi wa Umutananigwa TV, mrameze fresh nizere kwa umeze neza kumande zose zisi. As you see me, we see you too. Call me, my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do. That's behind camera every day. Mbandi kumwera Juma Jux ni wabahama image ameze neza. So right now bakunzi wa Umutananigwa TV, murabona umutumire wanje ndi kumwe nawe imbere za kamera za Frima boy. Hey my brother. Yep. Look ya 2026. Look y'umwaka mushasha. Yep. My brother. Yep. You look very well, my brother. Thank you. Uraberewe cyane. Merci Gucci. Hey. Yeah. Look yawe shasha y'uyu mwaka igiye kutwica mze. Nibisanzwe. Bisanzwe. Imbuga wazifashe cyane brother. Je wazimizi ndagukurikirana posti zawe zitandukanye. Merci. Ku kintu cyo kwitwa kwambara muri kino gihe Frima Evan. Uradufise mze. Donc kwambara urumuririmbyi gusa kwambara ni bon. Birafashe. Urumuririmbyi kwambara ni bon. Kwitandukanya n'abandi. Yeah. Kabisa. Ramusaba kuzi bo Umutananigwa TV nizere ko ari n'ibya mbere ugaragaye kumbonesha kure yacu yo Umutananigwa TV my brother. So
nimukurikirana TV irashoboye, TV ya bien, TV iri update, muzobona abarinzi batandukanye jewe n'abandi. Bo umujournaliste vraiment mumukunde cyane kabisa, afise imvo yo gushika kure no kuba amakuru ku mwanya ku mwanya. Nitwigera tunanirwa kiresiyo twigirishije, baba babizi yuko tubatamwe ama exclusive menshi cyane atandukanye. Freema Boy, umwaka wa 2026 watanguye gute kuri Freema Boy? Umwaka wa 2026 watanguye neza kuko 2025 sinakoze cyane. Ego ndavyemeye, nakoze indirimbo imwe itwa ni busu. Bisigura yuko habaye challenge z'ubuzima, challenge mugabo inyuma y'iyo challenge ya 2026 tugiye kuba ibikorwa byiza kandi ndavyizeye ko muzoronga vibe idasanzwe. Mfise indirimbo nyinshi, amagorabo menshi, mugabo nizeye ko muzika indirimbo nyinshi ko turapanga ko tuba EP canke twozisora song audio video mugabo gusa abakunzi b'umuziki bagume hafi iyo wanje bagire subscribe, ndabaye ibintu byiza kabisa. Utubwiye yuko wahuye na challenge nyinshi z'ubuzima. Freema yashikiwe n'ibiki? Yahebwe n'umugore, ubwo yarigiriye Freema habaye ibihe bibazo challenge naciyemo nyinshi, ni kuvuga ndafise umusheri nagerageje muwa mahera tike yipaso rero aje exclusive. Iyo nayo ni challenge zasaba amafaranga, ndafise n'ibindi nkora bisaba amafaranga. Niyo mpamvu nasanze ku mwaka wa 2025 nakoze indirimbo imwe gusa, mais tu ngiye guha indirimbo 5 ku mwaka kabisa. Utubwiye yuko washizemwe amafaranga, washizemwe imifungo kugira madama ajabuke. Freema wamurungitse nibanga benshi bamenyereye ahantu muri Azi, menso ni muri Europe. Wow kabisa. Niyo muri Europe. Gogo Freema. Wow. Kitu niyo mpamvu babonye yuko ndi busy cyane muri 2025, mais nizera yuko 2026 ngiye kuba indirimbo 6 uku kwezi ukurikira, nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3 amabomb audio video kabisa. Freema arimo amakolabo muri zo ndirimbo 3 ugiye kurekura ni 5 5. Freema nuri muri babaririmbyi baraba igihe imbere yuko basohora indirimbo, barabibiye ego ibihe byiki. Tuvuge nk'ubu abamizirima bari mu kwinjira mu mafungo, n'abamizirima abakatolike abaporoti n'abaporoti, donc dusora umuziki. None abantu mu bindi bihugu urabona indirimbo zirasohoka, ni nicyo twishizemo. Umumizirima azoyibona ahejeje gufungura amafungo yiwe, akifungua akayibona. Mugabo ngomba ndabaye ikintu cyiza, turondera isoko yo mu misi makuru. Ariko muri abo bamizirima urafisemwe abafana bawe kandi baragukunda, ugeragaje no kuraba indirimbo zawe nyinshi. Wale watoto wa Kiswahili wa mawapi ndio wakunda gukora ama challenge. Uzobikora tuzoraba urakoze kuma ikintu, mugabo tuzoraba entre ko toshobora kuzibaha mu nyuma y'ukwezi kwabo, bagomba kugurura amafungo ya laidi cyangwa tuyireke. Nitwe tuzopanga kuko indirimbo zisohoka ni audio video, so gusora EP nagerageje kuzishutinga cyane zose, niyo mpamvu nari busy cyane. Mugabo zose ni EP zisohoka audio video kabisa. Niyo mpamvu turapanga ko tushobora gusora song imwe kubera zose tuzoraba ari abantu babyagarikiye. Gani twizere ko izo ndirimbo zizoza zifise ama video zose uko ngine urizitubwiye ari 5 meza. Wow. Ni kitu kikubwa sana. Freema, dusubiye inyuma gato, haheze amezi 5 indirimbo yawe ni busu igiye habona, ariko muri iyo ndirimbo haravuzwa amajambo menshi yuko wagize copy y'amajambo menshi twagiye turumva muri ijya ndirimbo. Izo commentaire zimaze gusohoka nawe ukazumva, wavyakiriye gute muri rusange? Wavyakiriye ko nyene abafana baravuga usohoye ikintu ciza, baravuga. Namuntu atavuga uri umurinzi uravugwa cyane.
ukoze uku baravuga, ukoze uku baravuga, ugize ibi baravuga, naravyakiriye. Commentaire nziza na mbi wewe urazakira zose. Wow, umbwira ati Freema Boy fake music, yo ndirimbo iri fake, canke Freema Boy good music, ndazakira. Kuko nca ndaba rero balance z'abafana, arabafana batagukunda n'abakunda. Même Freema Boy turekerana na Freema Boy na Fizo arabantu bamuponda, même tureke Fizo na Diamond Platnumz baramuponda. Rero music nuko kabisa. Bizimana Abubakar Karum ari we King Sadbi aherutse gutanga ubutumwa aho yagize ni hari amezi atarakwiriye gusohora indirimbo ukwezi kwa mbere umengo n'ukwezi kwa kabiri. Freema we avyakira gute? Bo bivana ni bo Sadbi ngwicigwa yagize ikigwa yahuye naco mu vyigwa vyiwe. Bo Sadbi ni Sadbi. Freema Boy ni Freema Boy. We arafise imipango yiwe nazo dufise imipango yiwe. Indirimbo barekura umwanya ufise time urekura kwinjiriza urinjiza abantu no ushupanga rero ku boni Sadbi rero abipanga ni Sadbi ari n'abandi barinda afise imimind zabo. Nitubiye agaciro rero ivyo yashoboye gushikiriza. Nitubiye agaciro. Freema. Nitubiye agaciro. Nitubiye agaciro. Kabisa. My brother, ikintu nyamukuru twanashimye ko twoshobora kuyaga uyu munsi, ico nabonye ko twoyagira ko hari amajambo menshi ariko araca ku mbuga hirya no hino. Muri ayo majambo duheruka kubura umwe mu baririmbyi bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Umwe mu baririmbyi yashoboye kuririmbana n'aba legends benshi batandukanye, aho tubona afise indirimbo ari kumwe na Big Fizzo, afise indirimbo ari kumwe na T-Max n'abandi benshi batandukanye. Uyu muririmbyi muri kano kanya nitukiri kumwe n'isi y'abazima ni Jize B. Umuririmbyi Jize B kuri Bienfima asiguye iki mu buzima bw'umuziki wa kabiri gatanirwe? Okay, Jenjo novuga Jize B ndamuvise. Jize B is my brother. Jize B yari umuntu yubaha abantu, ukuze mutoyi, abarinzi new generation yarayubaha, ama legend bagenzi biyo yarabubaha. Numvise Jize B nca numva ikintu gikomeye cyane. Izina Jize B kuri Bienfima. Bo ico novuga Jize B jana gusuguriye. Ego. Ni umuririmbyi akomeye, yari umuririmbyi akomeye cyane. Yari umuririmbyi afise talent ya hip hop. Yari umuririmbyi ava mu Kinama. Niyo mpamvu akunda kumva mu ndirimbo avuga ati Kinama kini kabako. Yes. Yarakunda hava. Mugabo ijya Kinama kini kabako benshi bavuga ko kwera ari imvukira mu Kinama. Yakunda kuva kwera umuziki, abanyamuziki bavuye ari Christophe Matata yaba mu Kinama. Benshi barinzi bavuye ari. Abantu bagira band za music live kera bavari. Bakakabone bose ariya iwabo n'umuziki Kinama sinobesha bavuye mu Kinama. Nabafise na mushiki wabo Natasha la namba wo irawe ariye. Tuvuge yuko rero burya iwabo n'umuziki ni muri biriya bice simukanyosha ni ari. Benshi bakunda kwiyitiranira ngo mukanyosha kubera induru za Sadbi. Muziki wari ari. Kwera induru za Sadbi. Muziki ni ari. Nazo kubeshi n'ama club ubu dufise za Gera, dufise Zande, dufise za Mutwenzi ari. Kabisa. Ariko my brother turacyari ngaho nyene. Uyu munsi nitukiri kumwe Jize B n'isi y'abazima. Aho yarakiswe n'amagara imbere yuko tumubura. Urufu rwiwe rukwigisha iki ga Freema Boy? Bo Jize B yaramaze kudutoka
ubu ntukiri kumwe kandi uko bivuze mugabo je ndababajwe n'abantu benshi cyane ara amaparti ngomba mvuge turiko tuza hiyo ego urupfu rwe rwa Gizebi ikintu cyatumye jewe nibaza byinshi kuko rwamutwaye n'ingoga rwamutwaye n'ingoga urupfu rwe rwamutwaye n'ingoga n'ingoga yafuye bo twaravyumvise ko yayitavye Imana mu byaratubabaje cyane wavyakiriye uri he urupfu rwa Gizebi nagwakiriye rwari mu gatondo byose kigena naraye muri club byose mu masaa 3 cyane telefone ya mbere yatabwiye gufona y'umujournaliste araho ambaza nukuri Gizebi aragiye ati wapi nukurikirana bya Facebook no raba mastati y'abantu canogura connection sinagiye muri WhatsApp cenja mu mastati chambona stati zose rest in peace fati bye my brother aragiye ego naje nse mu gatondo byose ngo Gizebi yari yagwaye kabisa cyaratubabaje ariko ingwara yarasanzwe agwaye nkuko tuvyumva yagwaye foi niyo yamuyitanye Gizebi barageraje gusaba imfashanyo twarakomye induru mu bantu uruzurabe post yanje ya mbere pendant 5 jours atari tabimana turasaba imfashanyo n'abengene vyogenda amahera basaba bamwiruke ko Gizebi ajanwe muri Kenya ego mugabo n'abantu benshi bavyitabiriye n'abantu benshi donc n'abantu babikurikiranye cyane abo tuzi mu muziki na numwe yabivuze ku kintu nakindi abo musanzwe mukorana umuziki nta na kimwe bigeze bashikiriza na numwe yafashije ku itangazo ryavuye yo gufasha Gizebi na muntu numwe akeza net Amicale des Musiciens aba journaliste bose abaririmbyi benshi na numwe yavuze ikintu nakindi gushikaho Gizebi yitabira Imana mugabo twege tubona amaposti menshi rest in peace akeza net novuga ni imbuga ikomeye cyane mu Burundi mugabo igihe Gizebi agihari na link y'indirimbo yo yakoranye na T-Max bashize ku mapaji yabo mugabo yitavye Imana bacho baravuga ati uwo ni unafiki aba ma TV online bijya bintu mwakoze byaratubabaje ubu muko muravuga cyane ubuzima bwa Gizebi mu posting indirimbo ziyo mugabo igihe tusaba ifashanyo na muntu numwe yabivuze ko ikintu nakimwe rero byaratubabaje twebwe byaratubabaje cyane ni kuvuga ati ngamo Burundi na association ya Amicale des Musiciens na ihari association ya Amicale des Musiciens nize bavuge ngo Amicale des Musiciens ngo baka umuntu abayoboka abari iga itwara Amicale ababiririmbi umuntu atakuyoboka shika mufashe ariho muri Tanzania ikintu kitwa Basata sawari vyose bari muri Basata mwe Basata ifashe umuziki wa Tanzania yose Amicale des Musiciens ifashe umuziki w'abarinzi bose mbongo mbako bayoboke why simbizi afashe iki muri Amicale des Musiciens Rashly bajya bakobwa bajejwe wowe ngusanzwe Bright president Amicale ajejwe simvuze ngo atwa ajejwe kuravuga ushaka kutubwira yuko Frima Amicale des Musiciens atayemera canke atemera ibikorwa vya Amicale des Musiciens umbe sinemera ibikorwa sindabemera nta nubwo wemera kwibaho sinemera Amicale des Musiciens sindabemera kubera abantu mbona muri Amicale des Musiciens mbona mo dingi arakora dingi rugamba yaragerageza kuduha ama information abasimbizi baje ku nyungu zabo abo baje ku nyungu zabo za Amicale des Musiciens ubusuma kurya amafaranga kurya ibintu
nivyo byabazanye hajya muri Amical. Uzobabona habaye ngo president yadutumiye ko kuntare bacha bambara amagostime ngo tugende. Ni uzobabona habaye ikibazo nubabwire. Ubabwire ibintu vyiza gusa byo kurya amahera. Umva ndababwire. Ibintu byadushikiye kuri kuva kuri Icon Sniper umuhisi muri masoja yero muri masoja yero yarafuye na muntu numwe wo muri yafashije abantu bashitse ku kiriyo ni jewe nabarinzi bashika bane gusa bazwi mugabo na bandi barinzi bafashije kijya kintu cyabaye kujya muri rinzi yo mu Kamenge yakoze kandi ari mu mugwa masoja yero umupeti bapambanye cyane na muri rinzi numwe yavuze na cyangwa yatanze ikintu ngo genda tanze kugira ngo ujya mupeti bamuhambane iteka ibyo bintu bizo bisubire twabyagurukiye niyo mpamvu Jizebi dukene ko azohambwana iteka mu gihugu cy'u Burundi mu byange mu byemere Jizebi azombana iteka aba bossi benshi reka dushimire Tusengera Plaza Brice n'abandi bakomakomeye bagerageje kuvuga ati turi nyuma yanyu aba bantu babafise ngo imbuga zikomeye ngo abantu bavuga ibintu by'umuziki bande badufashije ku kintu cya Jizebi cyo gusaba imfashanyo dufise amagroupe menshi ngo za Indundi zande urumva baravyihojeje azi kwihoza donc abandabazi n'abantu nubagore byo gutera amahera byo guterera amafaranga babwire gusa ushira ku mbuga ibi biko bibazo rero ikibazo gihari uno munsi turi mu bibazo abarinzi bamwe bakora shika ku kiriyo reka nshimire Dr J nshimire ba Kingorongoro nshimire abarinzi turi benshi sino bamara ni benshi baguma bashikariye ku kiriyo ni benshi cyane meme T-Max bakoranye na Jizebi twarasavye numva ngo baramusavye imfashanyo yo gufasha umugenzi we bakoranye kugira ngo bamuvure akirikana mugabo ico yagiye kwishura yishuye poste afuye ngo rest in peace na kibazo akeza net Jizebi yarakoze indirimbo nibashize ko link T-Max yaramenyeshejwe yuko Jizebi ari mu bitaro akiswe n'amagara ariko ntacyo yigeze ashikiriza ivyo sindamugi umwari T-Max me bamenye yuko ubuzima bubaho uno munsi Geoffrey Maboy ndahumese ndabona meze neza ubuzima bumeze bon mugabo ejo nzo kwitaba Imana mugabo ziga erere twagize mu bagenzi bacu babitavye Imana ngishako zizogaruka umuririmbyi w'umurundi ni gufashwa abarundi ngoma ndababwira ikintu kimwe iyo umuririmbyi afuye nimuze muvuga ati ngo amafaranga yabo bayashize he canke ngo nakazi kiwe ibintu nk'ivyo muguma muvuga mufashe enda gwakarura gatoyi muri Tanzania rero umuririmbyi yitwa Ommy Dimpoz muramuzi yafashijwe n'igihugu cya Tanzania abanyagihugu batanze yaragwaye Chameleone icyamamare n'ubu cyaraguze radio yo mu Burundi nambari Black FM ubu cyarayiguze n'amafaranga abuze mugabo igihugu cya Tanzania abanyagihugu baraterereye amafaranga kugira ngo amuvure mukuru umva icyo kintu muganga mu Burundi muri mvyafuye umengana gasurira gafuye abo Burundi dupfuye nagasubira gafuye ariko dushaka tumenya Amical des Musiciens Ijejwiki none Amical des mumvirize icyo kintu Ijejwiki umuntu w'Umurundi afuye izi ngoro zibagushika kure turonka ifashanyo zikomeye turonka abantu bitanga gufasha kandi mutayemera niyo Amical des Musiciens uwe yemera guti dakora none wenda kwemera udakora ntiki yakora gafima wano wamamagaye kwenda kwemeye vrima Amical des Musiciens nigirako wewe wizi Amical des Musiciens kuva ryari basi bakubaze we ngira ikikogi maze gukora kuva igihe cy'umuhisi wose ya memba inde kuva memba amaze yafuye bashashira abo Bright Amical des Musiciens imaze gutwara imaze gukora iki ngira imaze gukora ngira ikintu kizima imaze gukorera umuririmbyi
kandi ari association yemewe kandi none ega na Cedric Bangira afise association yemewe mugabo ndakubaje na Cedric Bangira afise association yemewe cooperative none bose na cooperative imaze gufasha ntakimaze ndiko ndavuga bamaze gufasha iki mu manda zabo mais Cedric Bangi amaze kugira ama competition atanga amafaranga asaba imfashanyo ngira none babafashe mu gihe namwe mudashaka ngo kuza kwiyunga muri amikali none tuyunge tube benshi atariho n'imigambi none momo ngenda mukagira mukagwira mudafise imigambi si andi muca banga abasimbizi bo batubwire Rashidi bamutoye ryari Simbizi bamutoye ryari meruka ba masterende bakiri muri amikazi nabo baravuye canke byagenze gute ko we arimo amanyanga muyareke tuko tukora umuziki hapa bro apana kunyungu zanyu mwebwe tuko dukora umuziki apana kunyungu zanyu dukora umuziki association mbere ndababwira akeno nandi ma association akene zindi association ziba nk'ama mikade musiciens zibe gute nishi uyu munsi turamubuze Gizebi ntakiri mu isi y'abazima ariko haragaragaje amaposti menshi atandukanye Landry promoter abahe yabajya abantu ndakubagira Landry promoter abahe abibujumbu oya iwabo avani simukamenge hajya kumira mirango cyangwa barahari iwabo je pense Mukamenge za hano hari ishengero bagurisha Mukamenge wabo ni Mukamenge basi wabo umenga hari ishengero barahigurishije je pense abo barandiri bava Mukamenge mais niyita ko ari umu promoter mais nyereka post amaze kuvuga ati rest in peace Gizebi fuck buguru kubwenge bro ubuzima barandiri promoter benshi barabuzi bajyamana ba kesi mu studio bajyama hasi bagendana babari impuzu zitabuse sivyo bace mu buzima bwinshi bajyama mu studio uno munsi meme ubaye muri kumutanga ura kumutanga kwizina aba mugihosha uba mugihosha kwizina rya gihosha mugabo aho baba ama etage atahera uno munsi ugatanga kugara abantu ukibagira yuko ko tofise n'umuririmbyi aba muri Noro yagize ikibazo amukavuga ngo umutana nigwa ngo Landry promoter so uwo uvuga ngo uru manager bwawe donc niko ninjira muri nuze uwo manager bwa Landry promoter bwaramutakaje garukira music za support yakunda gutanga kera za supporting jeyo canke bandi supporting abandi ari inkuru nkuko yamye abikora kuvana abaririmbyi Gizebi n'umuririmbyi aramurundi mugabo ejo nabo bazogira ibibazo tuzoca turaba pembeni bazotuvugana twebwe bafima boy bakozi natwe bajya bagize ibibazo tuzoraba pembeni niyo mpamvu rero niko ndavuga rero barabe nibasamajwe n'ibintu bakore uno munsi Gucci amamagaye why aba promoter bari niko ndabakoresha umwanya babitahuye turi kumwe bashise kukiriyo bande so tugerageze izigarere twakoza abarinzi bagiye bafa tutashigikiye tubashigikiye none bo bibaza ko bifira he kugira abaririnzi nimushigikigwe nuko mwama mubisaba hirya no hino mwibaza ko bifira he ikibazo kiri he gaga ikibazo gihari ubwibone abaririnzi bafise ubwibone abarinzi bafise ukwishima uno munsi uri hayi ejo uzofa dushigikiranye uno munsi ikibazo cya Gizebi twebwe nk'abaririnzi bandi twagishize ku ntoki zacu twakoze n'indirimbo igiye gusohoka narabonye muri studio uko murakorana n'abaririmbyi batandukanye kubyinani kubyigenda rya Gizebi kila kitu ni kitu kizuri sana. Narabonye post imwe ya Simbizi wa Semavumba aho ya postinze
Umuhisi ari kumwe n'abandi baririmbye kumwe na Big Fizzo ari kumwe na Nyeni Cyubahiro Son Excellence Pierre Nkurunziza aho yashimye no kwandika rest in peace Jize B, you made in a story. Kijya kintu wacakire gute? Post ya Simbizi wayakiriye gute my brother? Bo nayakiriye nkuko zindi ndazakira. Abasimbizi rekana nabo barani bani banafiki. Rekana n'uyo n'umunafiki. Donc ningyajya. Ariko commentaire imwe nabonye aho umwe yagize commentaire kuri post ya Simbizi aho yagize ni abasani b'i Burundi muransetsa kabisa. Aba nabasani canke n'abarovyi. Ivyo mu Burundi vyose biri down. Nawe nguri umupromota atagira address. Wow. Jize B arinzafa asaba ubufasha arabubura kubera abasani ataco bafise. Ariko kuvyimba bararenze hasigaye wewe kunzoga unwahaye akabwira Simbizi. Ariko Simbizi yagiye kwishura abwira nti yasavye ubufasha bw'iki. Icyo ni kijuju umva nakubwira. Ngo ingwara yaragwaye yayimenye ataco abaganga bari burokora. Umva nakubwire. Simbizi nabwenge afise ndabivugenga nabwenge afise izijya post zo kuvuga uko igihe basavye ubufasha bagize B benshi barabipostinze. Nibaze kupostinga ngo rest in peace biki ivyo onye tureke ubujyajya. Simbizi bakoresha ubwenge. Niyo mpamvu ubona iyo commentaire kwanza reka ndamushimira umufana big up. Sabarimvyi bose bari ngyagya bro. Ingyagya ziriho mugabo benshi turi inyuma ya ico kibazo cha Jize B. Abo bantu bavuga yuko bafashe umuziki bari inyuma y'umuziki. Ngo ngyagya. Simbizi yagize ni yasavye ubufasha bw'iki indwara yaragwaye yayimenye ataco ngo abaganga bari burokore. Na kibazo naho nyene tuzomenya ivyiwe imana ni yisha bizogaragara. Meto uramwifurije urufu Simbizi? Sinifuriza urufu umuntu. Ahubwo gusa iyo umuntu akwishuye gutyo naho urafise kumwishura. Iyo ni nyinshi yavuze. Arigi ega siwe canke ega afise niwe naho nyene n'umuntu aba mu isi y'abazima arigi rezo shigwa n'ibibazo cyo turabapembeye. Cyo tukomanta ko ibindi. Rero bamenye ukuri. Bo barache bustare abako ba star bamenye yuko umuntu akenewe support. Niko ndavuga kuri ico kintu bajya basimbizi ningyajya bace bongo barikuwa nabijua bari babizi yuko agwaye akwasa ubufasha. Niyo mpamvu ati abona ba fake friend bro abo sabantu bari muri entertainment y'umuziki bace ni basazi yabo. Munaco bari gufasha mu gihe ngo n'abaganga bagiye kubimenya ataco bari burokore. Reka ndamubwire merci. Gufasha umva bwari gufasha kigafu. Tuvuge merci nawe nyene tuzogira nawe merci uko nyene. Yeah. Twese turi imbere. Turi mu rugendo. Abaririmbyi bifira he kugira ni muronke ubwo bufasha nkuko mwama mubisaba buri gihe? Mwama mwibaza ko bifira he? Ubufasha no, ubufasha ariho abarinzi turabarinzi n'umunyegeri. Bukene kuba bufise umwami abutwara. Sabo bita ngo ba Mikademiji. Abo birigwa mu mazu. Abo birigwa haba evenima za president niyo bitabo. Abaye kwa Natasha bacha bagenda bambaye mikoti kunywa amamusteri. Muga mu bibazo nubabone. Rero abo nibo bakwiye gushikana ubutumwa. Ubutumwa bushikiniza abandi. Atari bo batwara ubutumwa nibijuju. Bakoresha ubwenge. Twebwe abaririmbyi President avuze ati jengene kuvugana n'abaririmbyi. Ni harimo baca bashira imbere ngo baduseruke. Ego. None abo nibo baca bashira zanda zabo imbere. Kile Kisimbizi. Na burofa akina akili. Unaikaona ongea 2 point. Jize B anakufa. Ni rapa. Wewe nigira ngo ari umurape. Amaze gufasha iki? Kwataka gusaba mukombozi iki. Bro ujya mutipe ni sinzi ko ari umunyagisagara bro. Ure ni Bono. Na munyagisagara ameze nkawe. Ure mabono amabuyinyu kure nani? Kure ma Rugombo Cibitoki kure. Yeah. Izina rya Simbizi riko riragaruka cyane. Burya nta bintu mwoba mupfa. No. Gufana Simbizi ga Frima boy. Fubujuju bwiwe. Nakoreshe don umugabo afise abana afise n'umugore kijuju
nta bwenge afise simbizi ndakubwira akoresha ubwenge afise madame afise umugore akoresha bijya akora byose na madame sinzi ko abimurekurira so tufise abasheri batabosha kubona ko tugira uburofa nkabuki mugabo we namba akoresha uburofa nkabuki ana akili atumikisha akili tugomba bufasha. Thank you mukombozi turababona ari kwa Gizebi Bavaria za Banyabugete baza ino ibuhinyuza amikede misisi wanga Mutanga Kamenge Kinama ni hafi buhinyuza ni hafi mugabo uzokumva ngo nibiki kwanza ni ebana bare bajama muze mutuze tugire deba tubabaza ivyo bagize ibiganiro ngani matutumye ko n'abarindi tubabaza ibibazo bige byari ibibazo byo kubabaza imyaka 40 bakoze iki amikari yari maze gukora iki nibagendere muri byo bari bafashe umuhisi memba canke banoze uyu Gabo Leonce bobo manda ya Bright imaze gufasha imaze gukora iki kinyishure wewe oya nk'abasani nana kimwe rero bace buwe scroll tubandanye ibi oneka ko Freema shavuye cyane bace buwe scroll please amikari ifutwe rero ntibeho canke hakogwe ibikorwa amikari ze hajya tubabaza ibibazo bananiye kutwishura bace bavayo dushira abandi baze bagire deba baririmbye tubabaza ibibazo batubwira ivyo bamaze kurongora ngaha ko dusanga mu biro byabo bajyama mu basekreteri bajyama stilo bajyama stilo bakaryamira ibitabo nivyo bagiye kudutegurira twege kurya amastilo bigaragaza yuko Freema ijya myaka 40 ya Amical des Musiciens wewe ntabwo bishigiki nabyo no ushigikira none mu myaka 40 bakoze boke kuva tangurariye gushika bamaze kudukorera iki Amikete tubwira ati imigambi dufise Amical des Musiciens ni imaze kurongwa ni ibiki tuje mu biro tubabaza ko usanga bakora ajya amastilo je nagenda kera Amical kitwara memba basanga unuze Silas Damara ari secrétaire we ajyama ukondo nashuka oya ajyamye muri biro sinzi ko ubu bikiriyo sinzi ko Bright wabagaburi kumenga nabonye numenga nabo bararenje Amical des Musiciens dingi nyene dingi azonyishura mu myaka 40 bamaze kurangura iki baze badushikirize nkamwe Freema wohabwa amahigwe yo kurongora Amical des Musiciens nibiki ibintu nyamukuru wotangura gukosora no cyo umugenzi wa president de la République son excellence no umugenzi wiwe kuko urabona president akunda abajene abarimvye b'u Burundi n'abajene n'abakuze bakenewe kuvugana na president ibibazo bidufise mu muziki abaguza tunga bagashira amafaranga ushaka kuvuga yuko rero abakuru canke nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ibibazo abasani muhura navyo baba bazi navyazi harabuze n'abantu tugiye none bijya bahora bavuga ati ngo twabonanye na president ni bande bisambura na ndumva afise kwisambura kumubwira president dufashe turakenya none ko mwama mwabonanye cyane na nyene icubahiro none si nibitwarana basimbizi none wowe bagutweye surprise uvugana n'iki umva ibintu simbizi barabatwara abantu badafise kuvuga ibintu tuvuge ko ibintu simbizi arimwo nitwizere yuko ryaterambere dukeneye ko tuzava turishika turiko tugana ku musozo my brother uyu munsi ni giki Gizebi dusigiye mu mitima yacu nk'abantu bamye bamukunda nk'abantu bakunze indirimbo ziwe ya Gizebi adusigiye umutima Gizebi ntituzomwibagira yarasize ijwi tuzoguma tugyumviriza yasize umuziki tuzokwama tumwibuka nk'abandi kabisa my brother reka ndagushimire cyane merci kuri kano kanya muduhaye ya kabisa ino Mutaranigwa TV the #1 channel in our country call me Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter madi kumena Juma Jux asante sana